turabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Igitero nk'iki dushima Imana twemereye kuba hano kugira ngo dusangire umutima canke dusangire ijambo ry'Imana canke dushinge intahe Imana yashimye. Reka dusome mu gitabo c'Abaroma ibice 4 duhere ku murongo wa 16 tugeze kuri 25. Abaroma ibice 4 16 tugeze ku 25. Abaroma ibice 4 16 avuga ngo nicyo gituma ivyo vyavuye ku kwizera ngo bibe ivy'ubuntu, kugira ngo ku uruvyaro rwa Aburahamu rwose ivyasezeranye bize vyame bihamye, atari vyagezwe gusa, ariko no kwizera kwa Aburahamu niwe sokuru wa twese. Mu nyonga z'iyo yizeye 17 nk'uko vyagezwe ngo mugize sekuruza w'amahanga menshi, niyo Mana izura abapfuye kandi yita ibitariho nk'ibiriho. 18 Aburahamu yizeye yizigiye ibitokwizigiwe ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, nk'uko vyavuzwe ngo uruvyaro rwawe niko ruzongana. Kandi ntiyagabanuka ku kwizera yitegereje umubiri wiwe umaze kuba kaheze, kuko yari amaze imyaka nk'ijana y'amavuka yiwe na Sara yari yaraciye 20. Ariko yiyumvira ico Imana yamusezeraniye, ntiyakekeranishwa no kutizera, ariko aremeshwa cane no kwizera ahesha Imana icubahiro. Amenya neza adakekeranya yuko ico yasezeranye ishobora no kugikora. Nico catumye bimwarwako nk'ukugororoka, ariko ntivyandikiwe wenyene. 23 niho tugeze. Ariko ntivyandikiwe wenyene yuko vyamwarwako nk'ukugororoka, ariko no ku bwacu bituzoryoherwako nkako, kuko twizeye Yesu umwami wacu umukuye mu bapfuye, yatambiwe ibicumuro vyacu akazurikwa kugira ngo dutsindanishirizwe. Imana yacu ishimwe. Amen. Kera tugitangura kumviriza ivy'ubutumwa bwiza, Pastor Mo yigeze kuduha inkuru, ariko aradusigurira ukuntu abantu batahura Bibiliya. Imana ishimwe. Atubwira ati ako kantu sinzokibagira n'umunsi n'umwe. Atubwira ati iyi Bibiliya twoyisigura nk'umuntu yandikiye ikete umuntu, hanyuma akaryandikira nk'umuntu ari Bujumbura, nkeka uwundi nawe aba haruguru nk'Ingozi, akaba afise inshuti ngaho i Bujumbura. Hanyuma ubu amatelefone ubu yarabonetse, kera twandika udukete. Rero akamwandikira ikete akamubwira ati ndakuramukije mwene wacu Desire, ati mbega n'amahoro h'i Bujumbura, ati twe natwe n'Ingozi turashima Imana, tumeze neza, imvura iragwa, twaratanguye guteragira imirima, ibintu bimeze neza. Ati nizere ko namwe Bujumbura bameze neza. Ati kandi yanka yaravyaye. Ati nizere ko namwe Bujumbura muri amahoro. Rero nashaka kukumenyesha yuko ku itariki 25 z'ukwa kuri Noheli tuzobateza umwana. Ati nifuza ko nza gusangira naje muba umunezero. Ati uramutse bose, atuzonka amakuru ya Mutama hiyo. Ati twizigiye ko tuzokubona. Agacishira akaboro, agafunga ikete, akamurungikira. Imana yacu ishimwe. Amen. Hama rero ikete ikaza igashikira Desire Bujumbura, akarisoma, agasoma amakuru arimwo, akamva ko imvura yaguye, ko bariko barateragira, ko inka yavyaye. Mugabo muri iryo kete harimo ikintu kimwe yashaka kumubwira.
nizere ko mwacumvise kubera tubana ngaha mw'ishengero. Siko none ndashaka kuvuga iki, inkuru nyamukuru yari irimo muri iryo kete ni ubutumire bw'itariki 25 zo kwatirisha umwana. Imana yacu ishimwe, haleluya. Rero icyo kintu sizopfa ndakibage n'umunsi n'umwe. Twebwe twarasomye Bibiliya, twarigishijwe Bibiliya, mugabo igihe cyose tutari bwashike mu ishengero ry'ubutumwa bwiza twigeze dutahura umutima uri muri iri jambo ry'Imana muri Bibiliya. Urumva turasoma amakuru, tukasoma ibya Aburahamu, tukasoma iby'abakozi b'Imana, tukasoma ibya Samweli, tugahura n'intambara Dawidi yarwanye, ibyo byose tukabyumva. Mugabo ntitwigeze tumenya mbega niki cyatumye Imana iduha iri jambo ry'Imana. Imana ishimwe, haleluya, amen. Turiko turasoma iri jambo, kubusanzwe jewe aha hantu nabasomeye narumvije ubutumwa nk'indwi 2-3 mw'ishengero, mugabo umunsi umwe Imana imishurira ubutumwa bwiza biciye muri iri jambo. Imana ishimwe, haleluya. Rero turiko turumviriza ukuntu uyu mwanditsi w'igitabo c'Abaroma yavuze, avuga bwa Aburahamu, ukuntu Aburahamu yatubereye akarorero, ukuntu Aburahamu yizigiye Imana akayizigira. Mugabo muri iri jambo, muri ibi nyene twasomye n'ubundi harimo akandi kantu kanyegejemo, ako niko katumye nakira jewe ubutumwa bwiza mu mutima wanje. Imana ishimwe. Rero baravuga kuri Aburahamu, bakavuga no kuri Sara, bakavuga ukuntu Aburahamu yabaye Imana, yizigiye Imana nubwo umubiri wiwe wari umaze kumera nk'ahara kaheze. Kubisanzwe ntibyashoboka ko Aburahamu yo kwizigira ko yoba umwana. Imana ishimwe, ntibyashoboka, cyari ikintu kitabaho, cyari ikintu kidashoboka, ntaho byari byarigeze biba, nta hantu yari yarabyumvise, nta yindi nkuru yari yarasomye yuko umutama w'imyaka 100 afise n'umukenyezi wiwe w'imyaka 90 bashobora kugira gute kwibaruka umwana. Ibyo bintu ntibishoboka. Na Bibiliya hano yabivuze ngo aravye umubiri wiwe akaraba na Isa na Sara ukuntu yari yarabaye akaheze. Amen. Ntibyashoboka ko ibyo bintu byo kwinjira mu mutima we, ntibyakunda. Nta naho yari yaravyumvishije, mugabo ngo ibyo bintu binezeza Imana mu buryo bukomeye cyane. Yesu ashimwe, kuko ntiyigeze yiraba, ahubwo yaravye isezerano ry'Imana. Yesu ashimwe, ngo ntiyatekeranishwa no kutizera, naho yabonye Sara yari yacuze umubiri wiwe warabaye akaheze. Yaravuze ati Imana sinzi kubigenza nk'uko aba baririmbyi bamwe bavuga, sinzi aho izoca, ariko icyo tuzi ni kimwe, nuko Imana izoshitsa isezerano. Amen. Umviriza rero akantu katumye je nanje nkizwa nakira ubutumwa bwiza uno munsi turiko turabamo, umutima wanje ukanezerwa. Nibyo turashobora kunanizwa n'urugendo, kenshi Satani aracakora, ntitwageze ahantu adashobora gutera ibuye, kenshi aratugerageza, araduha gukekeranya mu mitima yacu cyane cyane. Mugabo jewe ntarampa gukekeranya ku gakiza nakiri, ahubwo ampa gukekeranya kuri ubu buzima, akatwereka ko ego tuzoja mu ijuru, n'ibyo ubwa tuzoshikayo turushe, twapfuye, ata kintu twihaye, ataco twihereje, akaduca inkokora. Rimwe na rimwe akagera n'aho atubwira yuko gusenga nta nico bimaze, kuko ubuzima bwacu butigira buhinduka. Ukumva ko kuja kuririmba no kuvuga ubutumwa ari hahandi, nuko akora
kubera akorera mu byiyumviro byacu no mu byo twebwe tubona. Yesu ashimwe. Mugabo Aburahamu we yamudeshesheje bitaboneka, ahubwo ahagarara ku isezerano ry'Imana. Turi kumwe kuko ibyo yabona Sara yarabaye akahetse naho wogira inzira iyo ntoyicamo mu by'ukuri petetre ko woca mu bindi mugabo ntiwoca mu isaha imyaka 90 amuravye abona nakaheze mugabo we muri we Bibiliya yatubwiye ngo ntiyakekeranishwa no kutizera. Yesu ashimwe. Ubwiriza rero ka kajambo kayobeye karimo kanyegejemo wa mutima unyegejemo kuri 23 hahandi twasomye. Reka dusome umurongo wa 23 havuga ngo gute, ariko ntivyandikiwe wenyene yuko byamuharuwe ko nko kugira gute, ariko ntivyagize gute, ntivyandikiwe wenyene yuko byamuharuwe ko nk'ukugororoka, ariko no ku bwacu bizoduharurwa ko ntako, kuko twizeye yazuye Yesu umwami wacu imukuye hehe? Amen. Ariko natwe bizoduharurwa ko ntako, kuko twizeye yazuye Yesu Kristo imukuye mu baki. Heza nako gaheza wowe kubera ko yageze gute, yatangiwe ibicumuro byacu akazurwa kugira ngo tugire gute, ariko ngo ntibyasiwe ahubwo ni twebwe. Nako kantu rero kagobetsemo, ariko natwe ariko ntivyandikiwe wenyene yuko byamuharuweho nko kugororoka, ariko no ku bwacu bizoduharurwako ntako, kuko twizeye iyazuye umwami wacu Yesu Kristo imukuye. Amen. Yatangiwe ibicumuro byacu akazurirwa kugira ngo tugire gute, tsindanishirizwe. Iyo twiravye mwene data n'umunsi, iyo wiravye mu ngeso zawe ugasubiza umutima inyuma, wumva gute? Wumva uri umugororotsi cyangwa wumva uri umunyabyaha mu buryo busanzwe? Iyo wiravye mu buzima bwawe buri munsi iyo wiravye kuba. Amen. Umviriza ukuntu umuririmbyi wo muri Pentekote yaririmbye, duhera mu gitondo tubana na Satani, izuba rikarenga tukibana na Satani, uwo mwansi ndababwira ntigera nsinzira, akora ijoro n'umurango kandi ntaruhuka. Bibaza ko yari kijuru. Oya, ikintu yayobewe gusa nibanga rinyegejwe mu butumwa bwiza. Muri kamere kacu buri munsi tubana na Satani. Kera nahora hezi oya nashaka kera vyacana igihe twaba twagiye gusenga, twarakunda kuba mu vyumba kenshi. Iyo twisubiramo tugiye kurumva, iyo tugiye mu cyumba twabanza kwihana ibyo twakoze no mu buzima busanzwe. Iyo wisubiyemo uza gusanga wabeshe mu buryo nawe nyine utateguye, atana akamaro ko kwigora abeshe. Mwahanye mu gahunda saa tatu nini zirageze yakwambagara ngo mbega ugeze ni gahunda gushikira ako kanya ku mugoroba. Nivyo rero Satani yatwibutsa uwo twabeshe mu bintu bitanakenewe gusa. Satani kubera tutazi ibanga ry'ubutumwa bwiza agaca dufatira ngaho, none wowe umugororotsi. Nibyo n'Aburahamu yabona.
Aburahamu yabona ko bidashoboka yuko yovyara kubera umubiri wiwe n'akagize gute n'akaheze, kandi natwe nivyo tubona muri kamere kacu, ntidushobora kuba abagororotsi kubera umubiri wacu ukuntu uremwe mu cyaha. Niko turi, siwe wenyene, nanje birambako, abantu bose biratubako, turemwe mu ntege nke z'icyaha. Iyo twiravye buri munsi tubibona ko ibyaha. Hariho akaririmbo mu Rwanda twaba turirimba kari mu gitabo cy'Ikinyarwanda, guhanagurwe hose mwami n'umuriro nigushaka, nyir'ivyaha birimburwe, nyir'ivyaha birimburwe, ngerageza uko nshoboye kwibuze n'amambi z'ivyaha, nyamara njya mvyibonamo, jumboneza. Amen. Nubwo buzima abagororotsi, abantu baba mu rusengero batamenye ibanga ry'ubutumwa bwiza babamo, buri munsi ni kwicuza, Mana umubiri wanje n'akaheze, ngerageza uko nshoboye kose kwibuza inama mbi z'ivyaha. Na Pawulo yarabivuze, aravuze ati ngerageza kwibuza ko ntokora icyaha, mugabo ndacisanga sinzi uko nogenza, sinzi uko vyogenda. Nta muntu n'umwe aravuga mu gitondo ngo azenguka avuga ngo uno munsi ndaza gushavura. Hariho muraho? Nta muntu mu gitondo avyuka avuga ngo uno munsi ndaza kwiga mu rwanko. N'ibintu biza utabiteguye, atakintu na kimwe wahamagaye, mugabo ukagira gute ukavyisangana. Imana idufashe cyane. Haleluya. Rero ngo ntibyandikiwe wenyine, ariko ngo no ku bwacu bizoduharurwa ko nkako, kuko twizeye iyagize gute, iyazuye Yesu Kristo imukuye hehe. Amen. Haleluya. Icyo cyonyine nicyo gishobora gutuma duhagarara imbere y'Imana tukavuga tuti haleluya, turagushimiye Mwami. Kwihana kwacu ni iki? Buri munsi tubona ko turi abanyabyaha, n'ubuntu gusa twagiriwe, ntidushobotse, turakaheze, umubiri wacu nakaheze, kamere kacu nakaheze, turaho, ariko duhagarara mu butsinzi bwa Yesu Kristo, twizigira gusa yuko Yesu Kristo yapfuye ku bwacu, akazurwa kugira ngo tugire gute, dutsindanishirize. Buri munsi tukavuga tuti turagushimiye Mwami, kuko watanze umubiri wawe ku bwacu kugira ngo tuzobane nawe mu bwami bw'Imana. Tumaze uwo muco umaze kutumurikira, twahindutse abagororotsi, bitavuye ku gikorwa cyacu na kimwe twakoze, ahubwo biciye ko twizeye Yesu Kristo yapfuye ku bwacu, akazubukira kugira ngo tugire gute, dutsindanishirize. Uno munsi nicyo tuvuga ngo nagakiza. Uno munsi nicyo gituma tuvuga ngo twaratsindanishirijwe, turi abagororotsi. Si twebwe turiho, ahubwo ni Kristo ariho muri twebwe, kuko twebwe imibiri yacu yabaye akahetse, yarafyondaguritse, twarakubiswe, twararushe, twaragowe. Uno munsi turagapfuye, turiho ku bwa Yesu Kristo yanesheje nk'umugororotsi. Dufise umubiri mushasha, dufise kamere nshasha, twambaye Kristo ukugororoka kwacu. Yesu ashimwe. Iyo ndiko ndavuga ibintu ibuka mu Kristo, twasomye agatabo ka mu Kristo. Mu Kristo ngo yavuye mu gihugu cy'iwabo cyitwa Mahonero, arushe, amenya neza yuko abantu bose bari muri icyo gihugu cyitwa Mahonero bazobanurwa ku munsi w'amateka. Ibyo bintu arabisoma, ngo bisoma mu muzingo wiwe gitabo, abondera n'igute none nova muri icyo gihugu cy'Amahonero kugira ngo nkungu burake buzogira gute, buzoteye. Yesu ashimwe. Abantu bose baciye mu madini, ako gatabo ndazi barakaza kandi baragakunda. Imana ishimwe. Hano rero mu Kristo aragwana kugira ngo aveyo. Urazi ko yavanyeho n'abandi banyamujijya n'ino n'abandi, mugabo bageze kwishaye maganya
baravuga bati urugendo rutanguye gutya, bishanyura basubira inyuma, we warabandanya. Nk'uko kubandanya kose yarondera igihe yasoma iki gitabo niho ngo yatangiye kumva umutwaro, kuko baramubajije ati mbe umutwaro wawe wumvise ryari? Yarumvise asomye iki gitabo, asomye neza yuko hariho umunsi Imana izocira urubanza abari mwiza, kandi umunyabyaha wese azoranguka. Yesu ashimwe. Kuko uwo munsi rero aca mu mutwaro ku bitugu vyiwe. Imana ishimwe. Arondera uwo mutwaro usobanura iki? Ivyaha. Yesu ashimwe. Aca arondera ni gute rero uwo mutwaro uzomuvako, ni gute ivyo vyaha vyozomuvako. Rero ngo gusigura butumwa aca mwereka inzira ishobora kumushikana ku rurembo i Siyoni. Yesu ashimwe. Rero aca mugabo ikintu ca mbere cari kimugoye gushikira i Siyoni vyari bisanzwe, mugabo umutwaro yarahetse niwe yari ngorane, kubera ntiyashobora kwidegemvya. Rero mu nzira yaragerageje ni gute uwo mutwaro womuvako, agerageza inzira nyinshi zo kugira ngo umutwaro umuveko. Ndibuka rimwe ashika ngo ku musozi ahantu hirengeye, rero ahishurirwa umusaraba. Guhishurirwa umusaraba kwiwe kwatumye umutwaro yari afise umudohoka umuvako, ngo uratembagara ugenda amahera ugwa mu kinogo, ntibongeye kuboneka ukundi. Imana ishimwe. Aca aravuga ati yo kubona umusaraba bitumye umutwaro wanje umvako. Ngo akinejejwe muri uwo munezero ngo haza abantu batatu. Uwa mbere aramubwira ngo ibyaha byawe uragize gute? Urabihariwe. Hanyuma ngo aca mwambura uduhuzu tw'uducocerwa yari yambaye, aca mwambika umwambaro mwiza mushasha umeze neza. Yesu ashimwe. Haleluya. Mu wa kabiri ngo aca mushaka ikimenyetso mu gahanga. Uwa gatatu ngo aca mu muzingo w'igitabo, aca aramubwira ati umuzingo uzogenda usoma, niwashika ku rurembo i Siyoni uzoca utanga. Imana ishimwe. Haleluya. Ibyo byose byari bifise ubusobanuro. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo nubwo ibyaha vyiwe byari bimaze kumuvako, mwibuke ko imbere yahuye na Apoloni bakagwana ingwano zikomeye cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Mugabo umwambaro yari yambaye, mbega uwo mwambaro usobanurwa iki bene data? Umwambaro usobanurwa ubugororotsi. Yesu ashimwe. Amen. Ni ukuvuga ngo yari yambaye uduhuzu tw'uducocerwa, ni bya bikorwa twebwe vy'umuntu bigereranywa n'ubucocerwa twidodera twishirirako twebwe ubwacu. Ubwo rero ngo yari umwambaro yahoga mwambika impuzu ariko bugororotse. Icya kabiri ngo amudemako ikimenyetso ku gahanga. Gisobanurwa iki ikimenyetso ku gahanga? Gisobanurwa hemu yera. Igihe cyose tumaze kwihana, umutwaro umaze kutudohokako, ni automatike hemu yera muba mufatanye. Yesu ashimwe. Hanyuma ngo icya gatatu yamuhaye, muri buga ko yamuhaye umuzingo w'igitabo usigura iki? Isezerano ry'Imana. Yesu ashimwe. Isezerano twakiriye ko twizeye iyazuye Yesu Kristo imukuye mu bapfuye. Iryo sezerano niryo rizodushikana, tuzoca tuhereza tugeze ku rurembo, bakaraba bagasanga twambaye impuzu zigize gute? Zera cy'ubugororotsi. Baraza bagasanga ikimenyetso cya mpemu yera turagifise. Icya gatatu bagasanga n'isezerano turagutse gute? Turagifise. Nicyo cete tuzotanga. Icyo cete rero bazoca batubwira injira mwana wanje. Mwibuke ko hari umuntu yagiye atabaniko afise umugabo ntabwenge, yagiye ntabaniko agira mazinjira mukabandi binjira. Yende nimba ntumeyiza iri hari mu gitabo. Yesu ashimwe. Hariho rero abagiye atabandiko bafise, bagira ngo bazinjira nk'uko abandi bagira gute? Binjira. Ntibishoboka. Yesu ashimwe. Haleluya. Abana hano rero niwe karorero kacu. Uwo nubwo umubiri we wari waraheze, yarashoboye gushikirwa n'ibyo Imana yamusezeraniye,
ngombwa ntibyandikiwe wenyine, ubyandikiwe no ku bwacu, kuko twizeye yazoye Yesu Kristo imukuye hehe? Mu bapfuye. Yesu ashimwe. Uno munsi turi abagororotsi, tutaravye uko duteye, ahubwo ku bwa Yesu Kristo n'isezerano ryiwe n'ibyo yakoze, kuko twizeye turafise ivyizigiro igihumbi bizotuma twakirwa mu bwami bw'Imana nk'abagororotsi, nk'abantu babanye na Yesu Kristo, nk'abantu bakiriye agakiza muri iyi nosi. Yesu ashimwe. Nico gituma ubuzima bwacu bwose, jewe ku munsi wa Mungu twarahuye by'ukuri n'ijambo ry'Imana. Reka turangirize muri Zaburi ya 23. Narakiriye isezerano rikomeye ku munsi wa gatatu. Zaburi ya 20 ku munsi wa Mungu heze ndabesha. Zaburi ya 23 umurongo wa 6. Zaburi 23 umurongo wa 6 havuga ngo nukuri vyiza n'imbabazi bizonyuma k'iminsi yose yo kubaho kwanje, nanje nzoba mu ngoro y'Uhoraho ibihe vyose. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Ngo nukuri vyiza n'imbabazi bizonyomaho iminsi yose, nanje nzoba mu nzu yawe iminsi yose. Yesu ashimwe. Iri jambo twajakiriye ku munsi wa Mungu mu Kayanza, ijya minsi 2 twamaze mu Kayanza, twaragize umunezero tutoronka n'ukuntu tusigura. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Ego nukuri ni Imana yari yateguye kugira ngo dushobore kwakira ubwiza bw'Imana. Nukuvuga iki? Ndabaciremo muri makeya, nibaza ko turacafise iminota ingahe 5. Mu by'ukuri twebwe twarakijijwe, kandi twakijijwe ku bw'isezerano ry'Imana. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo icy'Imana n'icyo abakozi b'Imana batuvuze ko biciye mu ijambo ry'Imana cyarafashe. Siko none ibyo batubwiye, ibyo batwatuye ko, niba turi abanyamugisha, niba batwatuye ko turi abakozi b'Imana, niba batwatuye ko turi abantu b'Imana, niba batwatuye ko turi abantu bashobora guhindura igihugu, kijya kintu ni ukuri kose. Yesu ashimwe. Haleluya. Kora ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana rirahindura. Yesu ashimwe. Muri ubwo buzima rero, mu by'ukuri twarabyakiriye ku ruhande rwanje, n'ibyo ndiko ndivuga ko twarabyakiriye. Narakiriye agakiza biciye mu kwizera Yesu Kristo yapfuye ku bw'ibyaha byanje, akazoguha kugira ngo nsindanishirizwe. Imana yacu ishimwe. Ibyo ndabyizeye. Birangije ndatera intambwe, bandambika kw'ibiganza, baransengera nk'umuvugabutumwa. Yesu ashimwe. Bukeye baransengera nk'umudiyakoni. Imana ishimwe. Aho hose baratwaturako amajambo y'Imana, baratuha amasezerano y'Imana, ukuboko kw'Imana kwabanye natwe. Yesu ashimwe. Hanyuma birabandanya, barongera badusengera kubw'abarongozi, batugira abarongozi abashingantahe mw'isengero. Muravyibuka ko badusengeye ngaha nyene. Yesu ashimwe. None ijwi ryarambajije muri ibyo byose, izo nzira zose twagiye tujya, urumva ko bivamo gutyo nyine, ukagenda ukirukanka ukabivamo nyine bigakura. Niwe wowe wabyishizemo rero. Yesu ashimwe. Mbega kwitahamagaye abandi bari kwibarabara, niba yahamagaye wewe, ibyo byose izo ntambwe zose zikagenda ziducako, tukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, tugasengerwa kuba abakozi b'Imana ngo bivuge ubutumwa bwiza, tugasengerwa kuba abadiyakoni, bigahimba bakadusengera kuba abakozi b'Imana bashingantahe b'ishengero. Nibaza ko ibyo bintu bishobora kuva ko gutyo nyene bikagenda. Yesu ashimwe. Nawe ushaka kubicanga ntibikunda. Yesu ashimwe. Twebwe turagerageza kurwana nyene nk'abantu b'abanyamubiri, tukavuga tuti hari ibyo ubwenge bwacu n'inkomezi zacu bishobora gukora, mugabo amaherezo iyo twagerageje tukagwana nabyo, tuza gusanga bya bindi twakoze n'inkomezi zacu n'ubwenge bwacu Yesu yabibomoye, hasigaye ibyo wenyene yiyubakiye. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Rero utwo nagiye niyubakira ku ruhande rwanje, byagezeho ndavye nsubije amaso inyuma, nsanga bwarapomotse bwose.
ndavuga nti amaherezo namwe gusa icyiza inzira nziza mbona nshobora gufata nimwe no kuba mu nzu y'uhoraho iminsi yo kubaho kwanje kose ibindi byose nkabireka kuko iyo nigumira hanze nta ngorane nari kugira mugabo ko ninjiye ntacyo kwizana nkamenya kagakiza nkasengerwa nkarambikwa ku biganza ijya nkera imicezo. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Naye majambo yose twagiye twumviriza nibaza ko ibyo bishobora kwijana ku kimwe. Amen. Webyo ushoboka mugace kuri jewe naragerageje byarazi ko byanse rero inama imwe iruta izindi ni yo muri 23 umurongo wa 6 nukuri byiza n'imbabazi bizonyuma k'iminsi yanje yose yo kubaho kwanje nanje nabonye yuko ahandi hose ari ngorane iminsi yose rero sigaje yose munsi izobaho ndi mu nzu y'uhoraho. Yesu ashimwe. Amen. Kubera naraboshwe sino kwikurayo nta muntu yanzanye nije nizanye Imana yanzanye inshira ngaho kandi genda inteza izo ntambwe uko mwagiye muzumva. Yesu ashimwe. Impa kumenya ibyakagakiza menya neza yuko ibyaha byanje byahariwe biciye muri Yesu Kristo kandi ikintu cyo nabonye mu masezerano yose nagiyemo nabonye abantu bose babaye mu nzu y'Imana ejo hari kuwa gatatu mwenda pastor niwe yatwigishije atubwira ko umugisha nyamugisha uri mu nzu y'Imana. Yesu ashimwe. Mugabo hanze hari ibintu byiza. Amen. Mugabo umugisha nyamugisha uri mu nzu y'iki. Mugabo hanze hari iki ibintu byiza. Reka rero ibyo bintu byiza niburi bidusange mu nzu y'Imana kubera niho hari umugisha. Yesu ashimwe. Hanze hari ibintu byiza mugabo mu nzu y'Imana hari umugisha w'Imana. Amen. Baririmbyi bana bacu bavuga ubutumwa turi ngaho niwagerageza kwiyubakira ubwami bwawe ukagerageza kwishira ku tundi icyo nimba warahamagawe utwo tundi Imana izotubomora. Amen. Kubera niyo yaguhamagaye. Inama iruta izindi ni ukuba mu nzu y'Imana ni ukuba hafi yayo ni ukuba mu masezerano yayo bidasiguye ko tugomba kuba hano twese. Yesu ashimwe. Ariko tugomba umutima wacu ugomba kuba mu byo Imana yaduhamagariye. Yesu ashimwe. Ikaba priorite ya mbere niba warahamagawe nk'umuvugabutumwa ikintu cya mbere cyo kwiyumvira ko cya mbere ni iryo vugabutumwa. Niba warahamagawe nk'umuririmbyi ikintu cya mbere ni icyo gikorwa cy'umuririmbyi. Ibindi Imana byiza birahari hanze bizogenda bigusanza muri icyo gikorwa cy'Imana. Yesu ashimwe. Dawidi yavuze neza aravuga ngo Imana ntigabitana sinigeze mbona umugororotsi yagize gute yahebwe. Yesu ashimwe. Cyangwa urubyaro rwe rugira gute. Hari n'akandi kajambo namvise Imana izi amoya y'inyoni cyangwa imishatsi yacu nizo rero ibyo dukeneye. Nimba n'imishatsi iri ku mutwe yanyu ngo yose yaragize gute yarahawe. Amen. Muzoze mwibuka ku kantu yuko mu nzu y'Imana hariho iki umugisha mugabo hanze hariho ibintu byiza. Mwarahezagiwe. Imana irahezagire. Reka ibyo bintu byiza bidusange mu mugisha w'Imana kuko Imana yacu itagabitanya mwibagirwe imirimo myiza mwakoze n'urukundo mwerekanye ko mukunda izina ryayo. Turi kumwe. Imana bwabitanye. Imana si umuntu n'inzu y'urababwirwa
urukundo mwakunze n'ukuntu mwakoreye izina ryayo, ibitwararitse kurusha uko yitwararika inyoni. Ngo muri ibyo byose nta na kamwe gashobora gukora Imana itabizi. Yesu ashimwe. Ibaze rero wowe avuga ngo n'umushatsi uri kuri wowe warahawe, nta kintu na kimwe tuzobura mu nzu y'Imana, ahubwo muze twegere dukorere Imana, tube hafi y'Imana, dushire umutima ku gikorwa cyayo. Imana izogenda iduhezagira, kandi uko wumva intege nke zigwiriye niko n'umuhamagaro, niwumva hariho ikintu kikurwanya muri uwo muhamagaro wawe, ukumva ntibishaka, ukumva nakagoye, umenye ko icyo kintu ari ikiwawe, ni kimwe nyine Imana yagize gute, yaguhamagariye. Ukumva urabona nyuma yo kumva ntacyo ufise wo uvuga, hari igihe bambwira kuvuga ubutumwa nkavuga none umunsi kwerekeza kuvuga kirondera ukibura. Imana ishimwe. Umugabo wumvira iryo jwi ugenda. Imana ni mpemu yera azodushoboza, mpemu yera azobafasha, azobagirira neza, azobamurikira, azobana namwe. Aya majambo tuvuga afise imbaraga zitangaje. Yesu ashimwe. Pima murabe, muzobona ubwiza bw'Imana, muzobona ukuntu Imana atari umuntu idashobora kubesha. Mwarahezaga. Reka dusenge. Turagushimiye Mana yacu, imitima yacu twafashe ingingo yo gukurikira no kugendana nawe, kandi si twe twayifashe kuko niwe waduhamagaye. Mwana, turagushimiye kuko umuhamagaro mwiza waduhaye. Turabaririmbyi, turabavugabutumwa, turi abakozi b'Imana, turi mu nzu yawe. Mwana, udufise ko umugambi mwiza wo gukiza benshi kubw'ubu butumwa bwiza. Udushoboze, uduhe inkomezi, twambike imbaraga. Mwami Imana yacu, turinde kwiganira abadafise akazi kabahe, tunezeze n'ibyo byiza byo hanze turabikeneye, kuko tuzi ko dufise umugisha wawe. Nuko rero ibyo ugomba, ibyiza, iby'ubuntu bwose ubiduhane hamwe n'abera bose, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Murakoze.